Reka ndabifurize umugoroba mwiza abanywanyi ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngakuri no manisha kure yacu ayina yanyu ya Brunei News TV mbanisha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa n'ubundi mu bigendanye n'umutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi giye bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa kane 2025 kaze kuri mwebwe mwese nyene turabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa nyuma y'imisi iterimike nyene hakomeje kugenda aravugwa ibigendanye n'amagara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo ariko kandi akaba yaragiye kwivuriza mu makungu akaza kugaruka ameze neza nyene yarakize nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga bamwe bagoma basigura ndetse baranerekana neza yuko nyine no mwanya hama hagaragara ibindi bikogwa bigiye bitandukanye na cane ibikogwa nyine bigaruka kubigendanye n'amagara yonyine atari yifashe neza mu gihugu c'u Burundi. Hari umuntu yaje kugenda agaragara ndetse agaragara yerekana neza ko yobazi bimwe rero nyine cyane kubigendanye n'amagara Reverend Ndikuriyo maze asigura yuko azi neza uwoba yararoze uyu munyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo cange umuntu yamuhaye ishano. Bivugwa yuko uwo muntu rero yoba yarabikoreye ku mupfumu wo muri Nigeria nkuko amakuru yamara bivuga ndetse uwo muntu akaba yaje kugenda arabibwira zimwe mu nzego nyine zijejwe umutekano mu Burundi cane ahasanzwe hari inyubakwa nyine za Reverend Ndikuriyo nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi bintu byaje bitunguranye ndetse binatangaje aho yemezwa neza yuko igihe cyose n'ubundi uyu mutegetsi ashobora kuzoca aragandagurwa ndetse akazoca arahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avuga yuko nyine urunani Burundi bwa bose n'indi migambwe imwe n'imwe nyine itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD baremeza yuko nyine bagiye gusaba abanyagihugu n'abanywanyi babo nyine kwanga kuzitaba amatora yimirije mu Burundi na burya amatora yimirije mu Burundi ariko arategurwa ngo yoba yuzuyemo igipfungu kinshi ndetse gushika ubu ngo abatari bakeya bakaba basigura ndetse baranemeza neza yuko nyine bakomeje guterwa impungenge n'ibyo bikorwa byose bikomeje kugenda bigaragara. Bakaba berekana ndetse bakanagaragaza neza yuko mu buryo bwose bushoboka ibishobora gutangizwa cyangwa se ibishobora kugoma biratekerezwa byose ari ibibazo biremere cyane. Bakavuga yuko mu gihe n'ubundi leta iri ku butegetsi idashobora kwemera yuko impande zombi zoganira nyine ati amatora ari mu Burundi ahubwo ari ingwano aho byemezwa neza yuko bashobora kwinjira mu rugamba rugendanye no kubohora igihugu c'u Burundi. Bamwe rero mu banyagihugu beremeza neza yuko mu Burundi hariko haratutumba icuka c'intambara nyuma yuko rero inzego zimwe na zimwe zitariko zirumvikana. Ni mu gihe kandi umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yongeye kwigumira mu gacerere nyuma y'ibibazo bimwe na bimwe yama arabazwa ariko cyane nyine abariko barabimubaza ntibaronke inyishu akabasaba nyine gusoma ibwirizwa shingiro y'133 nyine mu bwirizwa shingiro akerekana neza yuko nyine hari ibyo ajejwe ariko ibigendanye no gutanga inyishu z'ibibazo bimwe na bimwe nyine akavuga yuko abazikeneye bozaca baratuma ko nyine abashikiranganje babijejwe bagaca baratanga umuco rero nyine kuri icyo kibazo nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turabirabira hamwe byose nyine uko bikomeje kugenda bivugwa cange uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ndabaha ikaze mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu abakomeje kubana natwe 5 kuri 5 abari mu gihugu cacu c'u Burundi abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abandi bari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese ndabaha ikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Arugambere usenga reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Twibanda ku makuru agezwe ko ariko aravugwa mu mutekano politique diplomacy ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyine mukomeje kubana natwe, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ndabahaye mwiriwe mwese nyine cange mwaramutse bivanye naho muherereye abari mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega abari mu yandi makaritsiye amwe namwe agiye atandukanye mwese turabahaye ikaze ndetse turabifuriza kumererwa neza cyane.
kaze kuri mwebwe kandi mukomeje kudukurikira by'umwihariko bari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kure turabahaye ikaze mwebwe mwese. Dore ingingo nkuru nyine tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu nk'uko namaze kuzibamenyesha, ziragaruka ku biriko biravugwa mu Burundi. Urashobora gufyonda kwanditse sabone ugatanga ibyumviro byanyuze muri komanteri, ibintu bigaca biramirabo, ibintu bigaca biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese nyine, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ahakomeje kugaragara ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ahakomeje kugenda hagaragara ibikorwa nyine byihuta kandi ibikorwa nyine biteye ubwoba cyane, nyine bigendanye n'amajambo amaze kugenda aratangazwa canke bigendanye n'amajambo akomeje kugenda aravugwa nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira muri rusange. Abantu benshi ngira ngo baramenye ingwara ya Reverend Kuriyo nk'uko abantu boma barabivuga. Bamwe baremeje bati amagentengete nyine canke amacambya imakamba Desire Nduwimana nyine apfunzwe yemeza ko azi abaroze Reverend Kuriyo nk'uko bigaragara. Ku munsi w'Imana uheze hari igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 2025 ahitwa Gisenyi ni muri komine ya Makamba, intara ya Makamba, harafashwe umuntu yavuga ko ajeri nyine kuburira Reverend Kuriyo. Uwo musore nyine yitwa Desire Nduwimana, avuga ko nyine ava mu Rumonge, ariko kandi agifatwa yoba yaratanze ayandi mazina atariyo nk'uko bigaragara. Aho Gasenyi ni naho rero hari inyubakwa za Reverend Kuriyo na cane ca kibuga citiriwe Petero Nkurunziza. Nyine Desire Nduwimana kandi nyine yarashitse arondera nyine abajejwe umutekano aho ngo Igisenyi, nyine akavuga ko arondera Reverend Kuriyo nk'uko byuma bigaragara. Desire Nduwimana avuga ko rero yaje nyine ava muri Nigeria, ngo aho nyine asanzwe aba ku mupfumu. Yavuze ko yaje ku rutaro arungitswe no mupfumu nyine yahora abako nk'uko bigaragara. Desire yemeza ko nyine abahaye isumu Ndikuriyo nyine baraciye baja kumurogesha kuri uwo mupfumu nyine muri Nigeria nk'uko bigaragara. Mu majambo yiwe Desire Nduwimana yemeza ko nyine abarogesha Reverend Kuriyo nyine ari umutegetsi wo hejuru na cane. Uwo mutegetsi nyine ntiyanatinye ko yo muvuga izina. Abo bararira nyine kwandi Kuriyo baciye bamufata mu nyuma nyine baramujana mu gasho k'igipolisi muri komine Makamba, aho nyine yarasambishijwe n'umuopeje yitwa Damiano. Nyine naho nyine Desire Nduwimana asubira kwemeza bya bintu, yahavuye nyine ajanwa muri Paikwete ya Makamba. Yitezwe ko ashobora gukorerwa urubanza nyine rw'ikibiriraho, akagirizwa kwambika ibara nyine umukuru w'igihugu. Bivuga ko nyine Desire Nduwimana yarafatanywe n'urutaro avuga ko nyine agendera ko nk'uko amakuru yoma aratugira bivuga. Abantu nk'aba nyine barakwiriye kubanza gupimwa neza ko nyine bakomeye mu mutwe imbere yo kubacira imanza. Mu Burundi iki kintu nyine ntigikoreshwa na cane mu butungane, ariko hariho rero ibintu umuntu avuga bishobora nyine kuva ku bugwayi nk'uko bigaragara. Amasoko yacu muri Parikwete ya Makamba aravuga ko uwo muntu yoba yari akeneye nyine kwironkera amafaranga ya Reverend Kuriyo, mu kumubwira ko rero nyine aje kumuburira nk'uko bigaragara. Hari n'abandi bemeza ko ibyo yavuze nyine byoba ari ukuri, ndetse akanagaragaza neza yuko uko bizogenda kose nyine n'abandi mu gihugu cy'u Burundi bazi ingene ibintu byifashe, bazi uburyo ibintu bikomeje kugenda birakomera, ndetse uburyo bishobora kuba byofata indi ntera. Kugeza uno mwanya ngira ngo murazi ingene mu Burundi ibigendanye nyine n'ubugwayi bwa Reverend Kuriyo byaravuzwe, haravuzwemo amashano, haravugwamo ibindi bigiye bitandukanye biteye ubwoba. Ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everson Ndayishimiye yaragirijwe kuba ari we yakoze iryo bara, nubwo nyine byaje kurangira ibyo byose bica nibirangiye nyine nk'uko bigaragara. Ntacyo Reverend Kuriyo yotangaza kuri ko biravugwa canke se leta y'u Burundi. Mbega umurunani Burundi bwa bose rwoba rero rwiteguriye kurondera abarundi kugira ngo nyine basabe CNDD-FDD kwemera ibiganiro. Ico ni ikibazo muri Kafora Arusha rero bariko baribaza. Nyuma ya urunani Burundi bwa bose bamenyesheje ko amatora mu Burundi adashoboka muri kino gihe, nyine bamwe n'abandi
barabandanya kugira icyo rero nyine bashikirije mu runani kofura nyine Arusha, bakaba nyine bafise ikibazo nimba urunani Burundi bwa bose rwo bari rwiteguriye kurondera abarundi kugira ngo basabe nyine CNDD-FDD ibyo rero amategeko abarikurira nyine kugira ngo baronke ingufu zo kumvisha CNDD-FDD kwemera ibiganiro byanze bikunze. Mu runani kofura Arusha baramenyesha ko rero muri kino gihe Burundi butari ko rero buratwarwa n'intwaro ya demokarasi burongowe ahubwo n'intwaro ya gisirikare. Ibyo bakabivuga bafatiye ku kuva nyine ku mukuru w'igihugu n'izindi nzego ari abasirikare, kandi baravuye mu ishamba. Intwaro ya demokarasi n'intwaro ya gisirikare nyine ntaho nyine zihurira. Intwaro ya demokarasi yubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu, mu gihe rero intwaro ya gisirikare ari intwaro y'igikenye nyine ya gahotoro nk'uko byoma byemezwa. Frederic Bamvugiyumvira nyine umunyepolitike akaba yarabaye n'icegera c'umukuru w'igihugu nyine ubu arongoye urunani kofura Arusha, aranegura urunani Burundi bwa bose kuba rero nyine rwaremeye kwitaba amatora anyuranyije na demokarasi. Kubwiwe nyine urunani Burundi bwa bose rwategerezwa kubwira CNDD-FDD ko nyine mu gihe batemera ko rero hobaho amahiganwa y'ukuri aboheza nyine bakijana muri ayo matora nyine. Bamvugiyumvira akibutsa urunani Burundi bwa bose ko naho rero boronka abashinga amateka 5 atana kimwe bazokora nyine mu gutorera inyishu ibibazo umurengera nyine bihanze iki gihugu c'u Burundi. Naho biruko kandi urunani kofura Arusha rurashigikiye ibyumviro cy'urunani Burundi bwa bose cyo gutunganya ibiganiro bihuza abarundi kugira ngo baganire ingene igihugu cotunganywa gushasha nyine yamara muri Sefora Arusha, bakagira amakenga ko CNDD-FDD itarota yemera ivyo biganiro. Frederic Bamvugiyumvira nyine akaba avunira akagohe abarongoye urunani Burundi bwa bose ko rero nyine kugira ibiganiro bishoboke uko bigaragara habwirizwa kuba nyine ingufu z'abanyagihugu ziremera abategetsi kwemera ivyo biganiro nyine muri Sefora Arusha. Bakaba nyine bafise ikibazo nimba rero urunani Burundi bwa bose nyine rwoba rwiteguriye kurondera abarundi kugira ngo nyine basabe CNDD-FDD ivyo amategeko abarikurira kugira ngo nyine baronke ingufu zo kuyumvisha CNDD-FDD kwemera ivyo biganiro nk'uko amakuru yoma atugira bivuga. Mu makuru rero yacu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, turagerageza kuvugisha abo mu mugambwe CNDD-FDD nyine kugira ngo bace baremeza niba bashobora nyine kwemera cyangwa se kuba boshigikira ibigendanye n'ibiganiro. Icyakora muri CNDD-FDD amakuru yama avayo nyine yemeza yuko bo biteguriye amatora ndetse baraza kugerageza gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe nyine ingene ibintu bishobora kuba byomera neza nk'uko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Abenshi bemeza neza yuko CNDD-FDD ikomeje kugenda irakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo ibashe nyine kurabira hamwe uburyo yokomeza gutwara cyangwa se uburyo yakomeza gutwara Burundi. Icyakora abanyagihugu bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza ko batewe impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda biravugwa cyangwa se ibikorwa bikomeje kugenda biratangazwa nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta cyane adafite ivumbi akaba yemeza ndetse akanagaragaza neza yuko mu Burundi ibikorwa bigendanye na demokarasi atabihari, ndetse kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Burundi cyugarijwe n'ibibazo biteye ubwoba. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu nyine umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yongeye kugaragara nyine ariko aranga kwishura bimwe mu bibazo yari ariko arabazwa nyine mu nama ikomakomeye cyane nk'uko bigaragara, aho yagiye arabitera utwatsi. Ibintu bikaba byongeye gutera impungenge abatari bakeya, bakaba bagerageza ndetse baranagaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biraba ibibazo bikomakomeye cyane. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara, General Gervais Ndirakobuca yanse kwishura ibibazo bikomakomeye cyane by'abashinga amateka bihanze igihugu, aho rero nyine yabishuye ko inyishu bozisoma mu ngingo y'133 yo mwibwirizwa shingiro. Agira ati nsabye imbabazi njewe nyine sinahura ngaba, ariko kandi uyu munsi utumva anyuzwe nyine asome
arite y'ijana 33 mwibwirizwa shingiro ivuga iti umushikiranganje wa mbere arajejwe kuremesha ndetse no gutunganya ibikorwa bya leta hamwe no gukoranya inama itegura nyine inama shikiranganje ivyo bibazo byose mu bikeneye nyine muzotume ko abashikiranganje babijejwe babahereze umuco. Ku munsi w'ejo mu nama nshinga amateka umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca nawe yaraje gutanga icegeranyo nyine c'imigambi ya leta yaranguwe mu kiringo cy'amezi 6 aheze mu mwaka wa 2024-2025 yaranse gutanga umuco ku bibazo bimwe na bimwe nyine igihugu kirimo nk'ibitoro. Abashinga amateka bose baragerageje kubaza ikibazo cerekeye igitoro hamwe rero nyine n'ivyerekeye politike amatora yabishuye ko nyine inyishu yabo boyisanga mu ngingo y'ijana 33 ivuga icy'umushikiranganje wa mbere ajejwe. Abashinga amateka nka Honorable Agathon Rwasa ndetse na Malala nkuko bigaragara baragarutse nyine cyane ku bibazo by'igitoro ariko barabura inyishu y'umushikiranganje wa mbere nkuko bigaragara. Ariko abajijwe nimba nyine yoba amaze guca muri ville akaraba abene gihugu amagorwa barimo nyine batondeye amabasi kubera ikanajya ibitoro yaravuze ko yama yahaciye kandi ikibazo yakibonye ariko yemeza ko nawe nyine bimubabaza nk'umushikiranganje wa mbere. General Gervais Ndirakobuca yamenyesheje ko udashobora nyine kuvuga ko uri indongozi hama ntubabazwe nyine n'amagorwa abene gihugu barimwo. Yagize ati abene gihugu bose barafise ibibazo twese tuba tubifise nyine utababajwe n'amagorwa abene gihugu barimwo ntiwoba uri indongozi ya nyayo. Mu mwaka wa 2023 mu nama nshinga amateka umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yari yamenyesheje yuko ibibazo Uburundi burimwo nyine buracamwo cane ibitoro ngo n'ingaruka z'ibihano Uburundi bwarafatiwe mu mwaka wa 2015. General Gervais Ndirakobuca aramaze imisi nyine mu bihe bidasanzwe asa nk'utaco nyine ajejwe nkuko yahoze kubera kunanizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ibisata nka byose nyine yabyifatiye mu minwe aho bivugwa yuko nyine abakabaye baratwarwa n'uyu mushikiranganje wa mbere nyine Evariste Ndayishimiye ari wabahereza amategeko ari wabahereza ibyo bagomba gukora ibyo byose bigakomeza kugenda biraba intambamye birana ibibazo kuri we. Mbashimira bakomeje kugenda baradukurikira tugaruke mu kanya.